je mpora ntangazwa n'abagabo usanga aranyegeza ubutunzi bw'umugore ntamubwira byose ntamuhanuza akenshi hariho abagabo babikora uko kubera batinya yuko tubopoza mu vyiyumviro ofete biraryoshe kubana n'umuntu agukunda kamere yo mwaka bizo vrema tweba twitana love urambone tumbereza neza yo wow rumwe nyinshi ariko yo basha kupitesa mbega hajya kuri marriage ni watanga kungoshi n'utanga kungoshi wewe kalenda kungoshi yo wow arakantu kantu atampaye kuri marriage shaka maeduke ya adakundanya mwihangane ni murongo rongora univuba ndabatamwe nanje rongora biraryoshe burema zabarimbira kakaririmbo urashaje ndari umugabo bagera ronse umugabo ariko biraboneka ko shutera kunda bizu cyane yo bantu mu Tugikundana yavugiye ntuzonsoma Ani visi nzigo none mudukunda sindamusoma imyaka 8 ngize imyaka 9 kubisi na bizu I love you too baby te quiero oh yes te amo Ayi gituma nduhuka banye vyukura bitumba nakupenda asante sana yo hewe rega mpava muryama twatubandanye oya reka numvisha vu nta muhungu agaya akazi nimbuzi yuko urashaka gushika kure cyane ko ico kintu cyose kwinjiza amafaranga abe make uyabona isorosoro rigwira iyo rigiye donc wicizere uwo mukobwa mukundanya avuga ati malgré tout umushire wanje ra fighting. Yes bakunzi ba Gatech TV, this is Mr Vibe. Numunezero ni ivyishimo bidasanzwe kuba dusubiye guhura mu kiyago. Ni kiyago ubona gitesa gitobye mbe ndakubwiye. Urazi ko wajanishije ku munwa ishati. Iyana were muranza uziko nari nabishize ku mutima iyana ego vrema mugabe mu bintu yanga je ndakakujanisha kure je sinzi gituma gituma usanga nambaye ibintu usanga nyine uko raraba kunamba none uramurembera ninda tangura kwambara hagati yayo mu mose ari imenye bo je ndakunda gukompleta sinkunda kujanisha ngo twambare ibisa gusa utangura cyane nuwe Grama ndavyo yambaga sinambara. Je nagumye ndabaraba kuva kare. Nari kubera ko utabikunda. Jewe? Uva nkiri umwana sije no munsi. Naranka kubona ku mutwe wanje yambaye ibintu bisa n'ibyo yambaye. Urikunda? No, naratawe yuko jewe kuva ntaragaragara mu ndama. Ariko Imana yashatse kumba bitandukanye uko abandi baba. Rege nshatse kwikonforma n'umuntu, kinavumenga niko ndava mu kibanza canje. Madame wawe encore oya vuga ati turumwe erega birivuga ngo uronse umugore uronse ikintu ciza none ni umugore ni ikintu ewe wumvise ikintu canje ni sawa materiel nka gitari siki gitari canje sansarara ariko naho uri kuratwenga umengo ako kantu karagushabuje karababaje kubera ko hari gihe manifuza ko tujanisha umva twambare ibisa nk'umugabo n'umugore bazi mugana ukaza wumva ngo ntavyo shaka aya je nkunda tujanisha mu mubiri nibisanzwe none inyambaro no cyabona ko turaberana turi beza cewe rero ngaha mwanyizani ngoma ndakubaza ujya mwana mufise ko mwamuvyaye muri mwemwe ujya mwana usanzwe ujya mwana agaragiye mu mubiri yatanguye mu mwemo tyo tumuno no munsi mugabo mbere y'Imana simushaje oya ariko turi mu mubiri muri no mwanya ibyo twa turavuga biri mu mubiri just ndi mu mubiri ngiye mu mubiri bon tawra ko sijewe ndi ariko ni Kristo muri jewe ngo just ngaragara umusha kubona je mugo ni ngaragara muri jewe Stine umugabo wawe kweri nakasa muti obete muri yo yamari mu mpwemo ubu nagenda usamuhamagara pastor ikivyo ni mpwemo navyo ni Imana kweri rega hajya hapana yagaragara akamvyara
tugiye gusenga imbere y'Imana nk'akarubero ndafuka tugiye gusenga hasi ngavuga gute dawa twese uri mu ijoro nkasenga dawa twese uri mu ijoro mva umuvyeyi mukuru ni bakunzi ba Gatech TV ikiri kiganiro rero twinjiyemwe nyezina murumva turabahonjeje ni couple izwiho nk'abantu mengo bagomba kumera nkaho bopozanya jaho ko kantu narakumvise naho Papa Senoraski yawe yatumiye ariko ntiyabyinjiyemo cyane je narakumvise murakunda kopozanya rimwe na rimwe kubera iki bon ntitwapozana kubera ko ari bibi tadashaka kugira ngo ururimi rwe rumwe rega mu bisanzwe n'umushaka kubana n'umuntu mwumva ibintu kumwe iyo ari n'umuntu mwumva ibintu kumwe umuhoza utegeza kuba utahura ubundi no muri business mushaka kubona ibintu kumwe mubonye ibintu kumwe aharebye niyumvira jewe sivye je urumva rotreze je nzozana umugore nimba ukunda gutwenga uzoronka udakunda gutwenga neze afise useri kugira ngo mukompleta numaze kubera kudatwenga kugira ngo byoshe urukundo mwa mutwenga mwese hihi no mu rugo rwawe haraza abantu bakavuga uyo mugore wawe nta care afise n'umenga sinzi mugabo bakubona nk'umugabo akavuga ati wow uzobe no mu bana tuvyara bari uwo baprefera nk'umuvyeyi ndakunda papa ni ubwiye ibintu bitahura mama afise amakode usanga hamwe hari utuntu umwana akabona kumenga umuvyeyi ari nuko no mu gushavura ntimushapura kumwe hari uwishavura inyaruka hari uwishavura ihera idahera n'ingoga donc ivyo surumva ni kugira ngo tuza nonewe ntugira ubwo biri kuropoza umugabo wawe afite uburenganzira nkavuze ikintu kitari ico oya reka yishurire reka umega harimo ubutandero ariko siko biri je vraiment ikintu ntaracumva mba nuvumenga kisigurira shutera wimva gute umugore wa yakopoje mbona kari umunyacyubwe kubera ibanga rikomeye ufise umugore akopoza ni kumuha umwanya ukamwumviriza kubera ko birivuga ngo uronse umugore uronse umufasha ugufasha no kumana ivyumviro vyawe gusa kandi ari umufasha niwe baje gukora ivyo ufise ivyumviro bikwiye abisansiye kopoza kugira ati byisi ivyo kora kugira ngo yuzuze ivyumviro vyawe abafite ikintu cyo kinagora abagabo benshi je mpora ntangazwa n'abagabo usanga aranyegeza ubutunzi bw'umugore ntamubwira byose ntamuhanuza akenshi hariho abagabo babikora uko kubera batinya yuko tubopoza muvyumviro ntugasanga yapanze ati ngoma ngurishe irya parcelle n'akarorero umugore nawe arazi ko niyabwira umugore aza kumwopoza agaca ahitamwo kubikora mu mpisha niho rero usanga habayeho amatazi. By the way urana ko twaryoheye ikiganiro kiraza kuba gitesa sana mbe murazi ko mutari idondora uyu wohankuye ni kamera abandi wacu bamwita Kagaga Oji yes reka duhere ku mugabo tubwire izina ndazi baranzi no badukurikira nanje nibyo nariko ndavuga baratuzi mva ngaha imwe ndanye tubabwira amazina yacu n'ahandi ho baradukurikira ariko urazi ikintu gikunda kugora abantu bagukurikirana rijya zina pronunciation yayo yego benshi bambwira ngo nk'abantu bakuze ngo basizofe muhindura basi tumugira basi kandi kamba oya niko twiyitwa no tugire gute bana baduhuje usanga amazina yacu tuyaranwanye ndakubwiye ati nitwashutera n'uco bitwa nanjye nitwa Steel ibaze hayo bya bintu bya lanye ni SS iguma SS la umucu byumva ujye kuri page usanga banditse ko Shutera Estine Stella andi majambo ngambi kumwe ni couple ya Shutera Divin kadive mugasho no kuri YouTube niko yitwa Shutera Divin na madame wanje ndacha yibandaniriza ko mu bindi ndamwigisha umuziki turaza kubigira kivyo byovyo igisha muziki nakijwe naho mbandi ko ndavuga ukunda senga Imana ni nk'umunezero mbo kubona Imana nkoyenga nsengera muri Center of Worshipers mu byo wanje nk'emu Pastor Edith Michel ndubatse ndamwanje nyine aguma nyine agira ngo bebe kamwe kuba kacu kitwa Haya Keren ko karakiza imyaka 2 turanezera kuba muri ya Gatech abo kuri ya Gatech turabaramukije mwumve
mwisanzuye tuza kubayagira bidasanzwe. Merci. Wow, ndabona ibintu bibandanya biryoha ku rundi rwego Cyane gose. Je rero ariko naho ntibaze ngo wahejeje man, ntibaze ngo wahejeje. Reka tumanze twumvirize ngaho mere naho. Okay, jewe amazina yanje ni Sinamusoma, nitwa Habonimana Ernestine. Ernestine. Irindi? Habonimana. Habonimana. Nagiye abantu bakuze. Wow. C'est ma génération. Jambo rashaje. Ngo musaza. Hewe, ako kantu turaza kukagarukako. Hari umuntu yatanze commentaire bijya bintu mukunda ngo ufise umugore mubi. Mubi. Erega ariko n'abantu batazi. N'umuntu mubi. Abantu babi nibo baronka abagabo. Umuntu mubi. Ariko biranse kuvyespeak. Ariko nibira umuntu mubi ngira abameze gute. Umuntu yanditse commentaire. Musanze umuntu mubi abagarangwa n'ikibi. Yeah. Sanze umuntu mubi arangwa abari umunyakibi. Avangura. Gusa biba bivana na wowe ufise inzobe we warirabura. Kuvyama makara. Je nakunze wirabura nyene. Kwa ntirabura banayirabura. Tubiri two. Erega akenshi iyo mutwaranye umwe afise inzobe undi yirabura niho sawa. Muvyara abametisi. Ndakoresha ikiganiro couple vraiment muca muvyara abameti n'abametisi. Iyo bariko barabivuga wiyumva gute? Bo kenshi kuri page ya Facebook barakunda kuvyandika. Kenshi usanga vyandika abakobwa n'abamama cyangwa bitahura. None we niko bibona? Yarabivuze cyane mu kavideo ngo ndamukundiye. Muri mubi. Bo. Na uvuga ko ari mwiza. Misi yose ushaka ko ikintu cyawe kiba cyiza manza kwanza ukagikritika. Bavuga ati ikintu ni kibi. Hanyuma abantu nibo bavuga ati icyo kintu ni cyiza cyangwa ni kibi. Jevro nabanya vuga ngo je ngo sinzi namukundi ndamazana nje gashaho. Je narongo umuntu wo kurukoba cyane. Navuze kari muri amazi narongo umutima. Ko umuntu mwiza ari ko mutima cyane narongoye wewe. Yo. Ariko Steve. Ako kantu vraiment naco kakubwiye. En fait, biraryoshe kubana n'umuntu agukunda kamere. Wow, yo. Mwaka bizo vraiment. Yo. Tweba twita love. Urambone. Tumbereza neza. Yo. Wow. Rumwe nyinshi ariko. Yo basha. Reka nakubanza. Kupitesa. Mbega hajya kuri marriage ni watanga kungosha utanga kungosha. Wewe? Karenda kungosha. Yo. Wow. Ana kantu atampaye kuri marriage shaka. Maeduke. Ya tampaka. Wow. Adakundanya mwihangane ni murongo. Vibe narongora. Univuba ndabatamwe nanje. Urongora biraryoshe burema. Zabarimbira kakaririmbo. Urashaje. Ndari umugabo. Bagera ronse umugabo. Karirimbe muca mweshanja. Urashaje rondero. Wowe cyo vuga umugore. Ndafise umugore. Ariko nakubwiye urasha. Reka bwira cameraman. Je na invitation naramaze gutanga. Cameraman. Umengo niwe yabivuyemo rondero umugore. Ahubwo tukamurira. Urasha. Je rondero umugore kagaga. Uyu mwana azohava bikati. Zaba yatu. Nukuri kose azakanyanya. Yes, reka tubandanye ndafise ikibazo ndababaza. Ni ikihe kintu mere kuri shutera? Madame wamaze kugukorera muri byinshi ndabizi. Utigera wibagira. Ciza. Asha bivugire kuri kamera ndavyumva. Ambwire. Keni tonde. Umudamu wanje ikintu cya mbere yankore nkazefa nibagiye. Tugikundana byate nkoshaka nzo kuvyarira umwana mwiza Musa. Wow. Mugabo aciye bagira yuko ashozwa byose no mu inkomezi. Ijambo yavuze
Imana araciryumva acambira agakobwa keza yo n'akarabi katwenze nise kavuze nise wenda mubonye cyane bikigeje amacino umengana mubwira ashiri bizu wow nico gusa shaka mbandanye niki bo ndaruhuka kera nara manzureke wewe ugize umumenyesha makuru oya biregeshe kumva yoba reka mbanda kindi naco kera naratigita sana nararuha ntashe nkabura nduhukira muri saka kandi arantaka kuyapana ubarakumasa kwisondeka araba akaruhuko gakwiye yo nduhutse numva basi ko byo narimwo nigo ni sawa gose ariko mfite nawe ajyama nyene nyene ndahandi hantu ndi mwijuru byanje kubera ko hajya ari ndashaka mwijuru ndi mu gice cy'ijuru kubera ko hajya urugo gwiza n'ijuru rya kamici hajya ufise urubi kimucambiro urana kimucambiro urana cyo nuko ivyanse tazofa yumviye kandi kurongora ntakuna ko bona bose ari badi naho worongora uguma wikeka nusakwize basi ngakamdabitana muri sanse mvikana naho shinga urugo nturunezerererwa kubera ko kurongora biratandukanye no gushinga urugo umva woguma wikeka ati ndizova igaruka bya bindi nyene mugabo je nkaje miravye simeze nka shutera wake ari mu byinshi byanyu wow ndabimushimira cyane gira ijambo mubwiye umuraba disi love is love yo ariko biraboneka ko shutera akunda bizu cyane yo no tugikundana yambwiye ntuzonsoma Ani visi nzigo none mudukunda sindamusoma imyaka 8 ngize imyaka 9 kubisi na bizu no umwaka wa mbere sambizi umwaka kabiri sambizi agasho Eka kona gasho ko mu myemo vuga nira imusaba acampera na ubu rero uvuga ati ngomba kwiri nansomye murandishije imibu yes reka tujye kwa Stella kwera iki nikihe kintu umugabo wawe yigeze kugukorera utova ngaho imbere ya kamera muri byinshi amaze kugukorera byiza muri byinshi icambere nuko yaranyeretse urukundo rwawe ko ruba wow icyo vraiment narakimushimiye yaranyeretse vraiment urukundo ana rujya naraba muri telenovela ko yatwe twakuze turaba ama Star Times agisohoka barakunda gushira mu tuya dufilm ukimva nanzora nk'umungu kweri ankunda nkuko ambebeza kora ubona umenga n'urukundo rushushe rero Imana yarabikoze gabo ndi ndakazi yarabikoze vraiment iramumpa antuka vraiment kukijanye n'urukundo sinomwidoge wow cyakabiri yankore nuko yatumye ingabire yanje yo kuririmba ikura. Hallelujah. Wow. Ibintu bibiri. Gira ico muhaye nawe. Naramuhaye umwana. Rurahindukiye ruruhigi ni utanga abana. Ndakubaza ujya mwana wamumaye je naramwihaye. Oya. Narakubikiye. Ariko Stine ngomba nari mvuze ugire kantu mukoreye nawe mbere ya kamera nyene. Unake atanga. Akunda tumeke ashaka makazi. Ariko arondera amashugwe ndakuzanira ishugwe. Amashugwe. Antuka ngaha nta mashugwe. Nta mashugwe hasi. Ni kofi basi. Sha. Basi ngira akajambo. Reka basi ndabubwira akajambo ndabuze icyo ndamuha. Yeah. I love you too, baby. Te quiero. Oh yes. Te amo. Yo. Ari gituma nduhuka bamwe byukura byumva Nakupenda. Asante sana. Yo. Hewe rega mpava muryama. Twandanye tubana. Oya reka numvisha vu. Ndimi zirahetse. Yes, uravuze ikintu cyo kuririmba cyane uka yuko Shutera afise indirimbo yitwa urera. Uvuge ngirera. Nengura ukura yimbira mugo genda mubwira ko ni direct urera. Shutera. Sawa. Ijya ndirimbo yaragutwaye uburyo bwinshi. Izi ndirimbo kweri murabizi abakuru ni entertainment bakora kine kwaco guhimbaza no gutazira canke abasore indirimbo murabizi ko bitwara uburyo bwinshi. Bivuga yuko
vuba kirimo ingufu vuze uko kumva barumva kirimo ingufu kandi gitwara uburyo kugira ngo ushe kujya leta ko nka produit nkijya batigisa amakamera batigisa ibiki. Madame wawe niwe ngoma mbaze igihe ariko arayitegura neke kintu wavuga ati umugabo wanje arahangayitse wamubona gute ariko arakora kiya gikorwa? Uwo musi bayikora yararaye ijoro vraiment ariko umengo nawe urimo kora arrangement naje ndimwo donc yararaye ijoro ariko arakora des arrangements mamba hafi ba nigera cyangwa manza kumuraba sheri. Hariho abandi babigeme nabonye barimwo harya waremera ko bamwegera. Rega muri entertainment utegeza kuronka amajwi y'abakobwa nyene utegeza kumwemerera nyene ko bazi kubera umva bataje naje sinabiririmba byose ndo ariko bamwegereye hari ukuntu wafu oya atura vraiment uyu ndamwizeye uyu nubwo yaje amahanga akabara imyaka 10 niyo hemuka nivyo shutero byumve aha ni live apana ngo ngumyima kamera iyi ni live uyu niyo hemuka. Wow bisi chemeze mujana chemeze ni imyaka twagendanye chemeze mugabo yarafise nguma ko hemuka jewe abagore ni mutwizera sheno zome ndaguhebeshwa niki ubu turabanduse n'umwana. Wow urera dushobora kuyisanga he? Indirimbo urera ushobora kuyisanga kuri YouTube ya Shutera Diva. Ndike kuri YouTube andike Shutera Diva. Uranzi uko Shutera bigoye kwandika? Okay, ndakivuge mu gifaransa mu kirundi. Mu gifaransa S C H O I T E L A. Okay. Tushako Diva. Divin. Yeah. Wow, niho cyo. Indirimbo urera ni indirimbo navuga yuko ku bantu bahimbaza Imana kwa kuntu bakunda ijambo ry'Imana usanga mu majambo meza aza kugufasha gushika ahantu kumenya Imana. Twagiye rero akapera. Madame. Twagiye. Muduhe fresh. Rajya mu ndirimbo wowe wakunze aka. Bamaze kuyumvirizaho? Ndamaze kuyumviriza. Wamzaji jambo rikomeye. Hallelujah. Kagi. Umana jambo ameshisi. Jambo uri Kristo. Imana yanje unanirwa. Emmanuel wibera muri nje. Imana yanje unanirwa. Emmanuel wibera muri nje. Wamvyaje jambo rikomeye. Umwana jambo aneshisi. Jambo uri Kristo. Imana yanje unanirwa. Emmanuel wibera muri nje. Emmanuel wibera muri nje. Hariho akantu mudakwiye kuvaho mutaririmbye kavuga ngo naremewe ibintu wandemeye. Washiriyeho kugushira. Ako kantu twagiye. Washiriyeho kugushira. Imbere yaho rero. Imbere yaho avuga. Wakundana na byabyaya. Imana yanje uzuye ubushobozi bumiro bundi bushobozi.
si jewe nkiriho wibera muri jewe washiriyeho gasubiremo si jewe nkiriho wibera muri jewe washiriyeho. Wow, ino ndirimbo umuntu atayiraba iwabo bararoga. Wow, ino ndirimbo, ino inspiration wayikuye he Gashotel? Bisanzwe nane ndabivuga yatangura kuri stat ya pasteur je wanje nke yarakunda kwandika ngo muri we hari ubushobozi bumira ndi bushobozi. Wow, cyashaka kumenya muri we he muri yinde ndiko ndasoma ijambo ry'Imana muri Jean Yohana rimwe havuga ngo uko Imana yihinduye umuntu abana natwe. Cyavuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi uwo jambo aranye n'Imana ibyaremwe byose byaremwe nawe iremerwa kubivyiba muri we hari ubushobozi n'ubundi bushobozi mbe byaremwe muri nabyagiye biradugira amanda duga ndashaka kumenya none jewe none ko navyaye na papa nivyo kweri pano yamvyaye pamvyara amaraso mu nyuma cyasanga hari ijambo rivuga ngo ikivyo ni mpemu ikivyo n'umubiri nandi majambo icasanga kwera ko umuntu ari mpemu Imana ni mpemu je navyawe n'Imana yamaze kuvyagwa n'Imana Imana kivuga ati umuntu rovyaye ndamushira kugira ngo azaragirane ashima ndavuga nshaka kumenya Imana niki ndarabukuru bw'ivyo yaremye ndaraba cyusanga Imana muri byose urera. Wow, ivyo ni mpemu ivyo n'umubiri ikijya n'umubiri yawe n'Imana uko nukuri kandi ndaguhaye ko haje kuri no ndirimbo iraryoshe cyane naje ndateye intege baje kuyikurikirana kandi ahacaheze. Abakunzi bawe bamaze kugukurikirana ufite n'abakunzi benshi man. So tugiye kuri ku bintu by'imbuga ufite Facebook ufise ntuze gusa turafise Facebook turafise YouTube turafise Instagram TikTok ariko izindi mbuga umengo ntuzitaho. Jewe ndiko ndakora murazibonera ndiko ndakora kwa kivuga butumwa kubera ko ari imisha ikeneye kumenya Kristo n'abantu bakeneye guhinduka ndataginga cyane hajya ahantu mbona kuri kimwe n'abantu benshi biranga abantu benshi mu message ntanzi bashikira cyo gituma kenshi na rimwe zizinga ziraduga buke muga kuri Facebook ndakorera cyane no kuri YouTube ndabashaka kudufollowinga muje kuri Instagram muradusangaho muje kuri YouTube shitera divan mwe subscribe like na commenter muje kuri Facebook mugasanga ibiganiro byiza vyingwa n'imiryango indirimbo abanyesho tugisha kuririmba n'ibindi sanga ari ibintu byinshi byoshe bishobora gufasha. Tugomba turangize sinije muri histoire y'urukundo rwanyu muzorutubwira après cyo ndabijanisha na rijya shure wigisha ngomba kubabaza nike mwipfuriza ingo ziriko ziraduga kino gihe ico kintu ngoma mugende mukivuze kuko benshi biriko biraba kubera uko jewe sindongora kubera byarabananiye nikihe mwovuga ku ngo ziriko ziraruka uko naje naremerewe n'abantu rihaye akagozi iyo mbajije abantu b'amakupre mba ngomba ko batavaho babivuze mbega mwe muri mu kuzima abandi batarimwo canke uyu muza kutubwira no kutubesha tuca dukorotira ikiganiro nta n'ikindi kivugo ndamuheje mu badama wapi nakubesha kurimwo c'est la réalité urukundo gukurirurabaho question bwihari niyo guhura n'umuntu wo mu gihe cyo donc problème ikunda kuba ku bakupre menshi hari gihe muri wakura yumva umenga izorongorwa kare bisho gihe agacahura n'umuti akabona umenga ibyo kurongora hakiri kare ntavyarimo agaca devia iyo nzira agaca ashaka kuronka wa muhungu ayimunyarukiriza rero nk'abo bamaze kubana yarahushije wa wundi wa mbere ujya bari kubana neza mugabo bigateba rero muri ico gihe urugo ntireza rwegwiza kuko urumva impamvu yatumye agira mariage kwari kugira ngo akore ubukwe kare mugabo ntiyarazi ivyarimo ntiyitayeho ngo amenye umuntu bagire babane uwari rero
iyo ushaka kugira urugo rwiza bisaba kwitonda ivy'Imana vuba n'ivyihuta ukemera ukagendera ku isezerano ry'Imana ukemera ukagendera mu gihe c'Imana hamukiga kwihanganira ikintu cyose ushobora kubona mu nzira yawe. Genda bivuga muri dimension zitatu. Urugo rurashobora kuba rubi biturutse ku muryango. Urugo rurashobora kuba rubi biturutse ku mahitamo. Urugo rurashobora kuba rubi biturutse ku biboneka. Umuryango urifuza ko umwana we ufate nk'umupapa wawe arifuza kubaho neza. Rero haje kumurondera umuntu w'isezerano akaza agaragara nk'ukenye barashobora kumwana bigatuma atakaza bari kubana neza. Bakunda ubiboneka cyangwa ngo ubi utamukunze ujya ngo shaka uhebe gasanga amahitamo y'umwana hisa nk'utari we eje Imana yamuhezagiye bakabaho neza. Icyo ni cambere. Cya kabiri ushobora guhitamo nari gute ugahitamo umugore atari wisezerano yawe. Cyo ugahitamo umugabo atari wisezerano yawe biturutse kuki arabantu usanga avuga ngo ndakunda aba diaspora gasanga rumungu mwari mukundanye gihe kirekire nko kushanga Mr Vibes usanga kuri no muciri w'imyaka myinshi kaca umukobwa akora akabona Mr Vibes tafise amafaranga agaragara sivyo menshi aboneka gasanga umukobwa acabona undi mutipaje nibiduga niki niboneka umuhungu nawe afise target ko umukobwa yuko ujya mukobwa na murongo nze mukoresha nshaka byari nyine abahungu bashaka kubakobwa ntegeje ndamucira n'ucucu akaca heba Mr Vibes kubera kandi afise amafaranga kandi ruwisezerano kandi Imana mutegura ko niyahura n'umufasha bakuzana vy'ukuri bazoronka ibishoko kugira ngo bashake kugira urugo rwiza. Kubera amaronko no kubona iboneka kacituma umukobwa atakaza impundu y'isezerano biratuma urugo rushaka kubaho nabi. Cyanyuma amafaranga arabahungu usanga arabanebwe badakora bagatuma abakobwa babo batakaza ivyizero. Uyu muhungu naho dukundanye imyaka myinshi ni kinebwe kora ndera aratinya akazi donc nta muhungu agaya akazi nimba uzi yuko urashaka gushika kure cyane kora icyo kintu cyose kwinjiza amafaranga abe make uyabona isorosoro rigwira iyo rigiye donc wicizere uwo mukobwa mukundanye avuga ati malgré tout umushiri wanje arafightinga sinzofa n'inzara mu rugo umushiri wanje arakora ndiko ndaraba ninge nabayeho ni nguvu ziwe n'ubwenge bwiwe ntanze canke yiteze kanaka ngo bamu arafightinga arakora rero umuhungu urukurankurikira ashaka kuzobaho nabiturutse myifato yawe ifata umukobwa akubona mw'intege nke kubera ko kintu umukobwa bashaka n'umurinzi bwiwe ijana kwijana muri wewe ntihaze undi umuntu amuhendereza 10,000 utabifise gushika kuri etape y'umugabo aca bya genda uyace buryo umugore amaze kumbwira genda uyace aho hora nibazo byinshi ari yahanze bashaka kumuprovoka agasanga ngo ibindi bitanda atariteze kugwa muko bakobwa ni biriva ngo ni mbombo ntege no muri ibyo bintu bitatu ushobora kubyubahiriza bitamo neza ko zibaho neza birabaho simvuze ngo ugende utravaye ku buryo ngo urenza amadogre yo kuba bimatanye no kugirana no kucimana yakuvuze gusenga reka ndabashimire murakoze cyane.